Reka nongere kubaramutsa abakunzi ba Horikana TV aho muherereye hose ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye kuri micro Justin Radio nkuko musanzwe mubimenyereye ari je ndabashikiriza ibiganiro vya hano kuri Horikana TV. Uno munsi imbere yuko dutangura ikiganiro cacu numvise twosangira rino jambo riri mu migani 18 ku murongo wa 21 havuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi kandi abarukunda bazorya ivyo gwamye. Haleluya. Amen. Nyene uno munsi rino jambo numvise nyene rinyuzuye kubera ko ijambo niko kuri kwibitwerekeye mu bisanzwe ngo ururimi harimo urupfu n'ubugingo ngo kandi rero ngo abarukunda bazorya ivyo gwama no kuvuga ngo nyene iyo uvyutse ufise ubushobozi ufise uburenganzira warahawe access yo kuvuga ivyo ushaka mbega waturiki wewe uri kurankurikirana ndatura ivyiza ku buzima bwawe uri kurankurikirana ndatura amagara meza ndatura kubaho neza ndatura idenariyo mu bifadiga. Haleluya. Ya ego imbere yuko ntangura ikiganiro cacu reka nakire mama Haur muramumenyereye ni umumama mwiza cane aho twita kandi araberewe aranyica. Reka ndamwakire ndakwakiriye mama Haur. Urakoze jeje nanye ndakwakiriye. Ego turakirana ego hano turakirana kweri neza mu ego n'amahoro cane namwe ni sawa natwe turashima je ndabibona ego vraiment no kuri meze neza uranaberewe nivyo mu gatenge nyene namerewe neza move nyene turapika nyene usa neza nawe usa neza n'agatambara kirawo urakoze ego nuko reka rero ufata umwanya udusengere kugira ngo dushobore gutangura ikiganiro cacu cuno munsi. Turi imbere yawe data tuzanye amashimwe yuzuye imitima je tukubwira ngo wakoze kutujura amahoro papa kandi tugushimira ko turonkeye n'akanya keza kuvuga ivy'ubwami bwawe ni naco twahamagariwe kandi umwami Imana yaradutumye ngo nimugende mu mahanga yose mwamamaze ubutumwa bwiza muhindura abantu bose kuba abigishwa banje natwe nico turiko turakora rero twe twenyene ntavyo twoshobora ariko dusabye ubushobozi bwa mpemu yera twahawe ngo azaduhishurire kandi atwigishe natwe tubashe kuvuga ibyo agomba bishika ku mitima ya benshi. Mpemu yera turagutumiye wihesha icubahiro hagati muri twebwe no mu hagati mu bana b'Imana bazokumvira ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Data ndagushimiye kandi ndakuri naje icubahiro cyose kikugarukire n'izina ry'umwami wacu Yesu dusenze gutyo amen. Amen. Nuko reka rero twinjire mu kiganiro cacu cuno munsi. Ikiganiro cacu kiravuga ngo mbega umuntu yasubiye inyuma n'uyuhe mutima akwiye kwerekwa kugira ngo bikunde agaruke. Mama Haur ntaragira ico uvuze tugire tubice ijya nino kumbure uno munsi hariho abene data bariko barahura n'ibintu bitandukanye ugasanga bimunaniye kwihangana arasubiye inyuma tubivuge gutyo arasubiye inyuma arasubiye muri vya bindi mbega yumva nyene nta rukundo rw'Imana gifise muri we mbega nyene yumva umengo yadendebukiwe arahantu nyene arahantu ntariko ntari mu buzima bw'ubumana en fait uko twabivuga mbega uyo muntu twebwe nka bene se bagenzi nuhe mutima turi bumwereke kugira ngo tugarure umutima wiwe tumugarure mu rukundo rw'Imana tumugarure mu nzira yayo karibu. Urakoze. Ni ikibazo kigoye kandi cyoroshe cyoroha kubera twebwe tutavuga ivyacu kandi tudakora ivyo twebwe tugomba ariko dukora nko ku mwami wacu yakoze ko yavuze ngo tugere ikirenge hehe muciwe dukore nkuko yakoze naho rimwe na rimwe bitugora ariko by'ukuri twari dukwiye kugerageza uko bicoka kose tugakora nkuko nawe yakoze kugana Imana ego jewe maze gusoma Bibiliya sinovuga ngo ndayizi yose mugabo ndamaze kubona gusoma amajambo menshi muri iki gitabo nta hantu namwe jewe nigeze mbona Yesu yirukanye umuntu twahita ukiri ngaho nyene muri aya mashengero atandukanye hariho abantu usanga iyo umuntu dufate nk'ubu bamwumvise mwikosa kanaka canke yigenjeje binyuranye n'ivyagezwe byo muri iryo shengero
ugasanga umuntu baramutaramuye mu rushengero baramusomye bagize bati uyu rero turagusezereye na vya bindi byose bakurikizaho na kabaye iki kintu ga mama Kawure wewe umusomyi w'ijambo ukivuga kwiki urumva aho harimwo ibintu bibiri icya mbere urumva uwo mwana n'umurobere siko ibyo ari byo byose niba waba waje mu ishengero runaka hakaba hariho doctrine bashizeho ngenderwako urinda kuyubahiriza sivyo urinda kuyubahiriza ntugende inyuma yayo kuko ugiye inyuma yayo urumva haba hariho n'ibihano mugabo igihano cyo kwirukana n'umenga n'igihano gikomeye gose ahubwo nk'uwo mwana muragerageza mukamubaha gufa mukamwamira ivyamwa mukamwigisha kuko nta mwana by'ukuri yarezwe neza wowe ukamwikuriza ukamuduza ukamwereka inyifata akwiye kugira ntamaze ngo abe umurobera kenshi nuko usanga hari naho umuntu ataba yararonse n'inyigisho zikwiye ntama kumva ngo kubera ikije bambuza amadwa yanje urumva rero n'umuntu yikomporta gutyo no muhanura ngo uri munsi y'uburongozi bw'umuvyeyi wawe mubahe hama ico utumva kimusiguza hama n'umuvyeyi ugerageze kumwumva ugerageze kumwakirana ubugwaneza muramba barira ndagwaye akagripe ego urumva bisigura ngo na Yesu nakubwiye nta hantu na hamwe nabonye yigeze yirukana umuntu ahubwo yamugarukanisha ubugwaneza yamuganisha umutima urukundo inge dusome ijambo ry'Imana muri Luka igice c'19 turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'10 ashika ariko arahaca hari umuntu yitwa Zakayo yari umutoza akora mukuru kandi yari umutunzi agerageza kuraba Yesu ngo amenye uwariwe bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugufi ari rukangaje imbere yurira igiti citwa umusokomoro ngo murabe kuko yagira hace muri iyo nzira Yesu ahashitse ararangamiza aramubarira ati Zakayo ururuka n'ingoga kuko uwo munsi uye kurari wawe yururuka vuba namwakirana akanyamuneza babibonye bose baridodomba bati umvise ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyabyaha uriko uravyumva Zakayo yari umunyabyaha kurarira umuntu w'umunyabyaha Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati raba mwami umugabane w'itunga ryanje ngira ndarihe aboro kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane Yesu amuvuga kati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu kuko uwo nawe wumvise ari umwana wa Aburahamu kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurokora no gukiza icari cazimiye wavyumvise Yesu ntaraba ibyaha byacu ariko araba ingene yohindura imitima dufise ikomantaye ngo ayoroshe ihinduke imitima yoroshe nk'inyama ihinduke imitima yakira kandi aranabivuga ati jewe canzanye mw'isi sinaje gucira urubanza abantu ahubwo naje kugira ngo izaze mpezi zimuruka zironka ubugingo rero bisigura ngo murumva ngaha ko abari babona Yesu agiye kurara kwa Zakayo avuze ati uyu muntu ire bizarre umwe twari tuzi ko ari umuntu abona kure none agiye kurarira umuntu yobe yejejwe nk'uyu arashaka kuja kwinjira mu nzu y'umunyabyaha nka Zakayo yatikije abantu abiba abantu bose iyo bamubonye barira yabatwaye ibintu yabagesheje Yesu ahagicubahira ariko kubera urukundo kubera umutima wo kumwegera umutima wo kumugirira neza Zakayo aravuga ati je ibintu ntavyo namerita kumwami wanje aza kurari wanje agira umutima uciye bugufi ati no jiwe none n'igiki nokora kugira nanje nezereze uyu mwami wanje aravuga ati mwami nukuri ndemeye gusubiza gufasha bo ndemeye no gusubiza nabo nivye bose ati kandi ndabahana n'indishi yakababara uriko uravyumva aho nta masengesho yabaye gusa kubera nyene yumvise urukundo ndakubwiraga Jiji iki kintu ngira ndakivuge kandi ndagishimangira ndakizane mu bana b'Imana
mbe murabona umusirikare ku rugamba iyo bamurashe nyene bigenda bakora iki? Ntaco muzi. Abasirikare bari ku rugamba kurwana nta musirikare wabo basiga inyuma, baramwikorera bakamujana kugira ngo aduye ntamusangaho noneho ngo amugohoshe cyangwa amukoreshe n'ibindi amukuremwo amajambo. Ariko uzo uraba bakizwa aho hagira umuntu agwa mu caha karamirizi batira amaradiyo yose aba mugasi bose sabakizwa bose. Ndakubwire gajiji la majorite batoriki hewe mbega wumvise Reniride hamwe harayigira umuvugabutumwa hamwe harayigira umuririmbyi rurangiranwa yaguye mu caha wa wundi namusanze ariko agira gutya na gutya ko nagira ndakubwire Gigi twese twambaye umubiri twese kamere nagira ndababwire abantu b'Imana kamere nta na hamwija kamere iraraba uriko uravyumva kamere iraraba umenye ko ingeso yose yakugoye utaranakizwa ibibunza ahantu ikagutega ugiye mu ntege nke Satani akavuga ati nta handi no mucakirira ndamucakirira muri ya ntege nke yiwe. Kandi umva kuva ku muntu wa mbere gushika ku wa nyuma kiretse umwami Yesu gusa mu babyawe n'umugore nta numwe ataja mu ntege nke n'abatubanjirije bibiri ishingira intahe hari igihe bagiye mu ntege nke ukiraho ugasanga umuntu ngo je naravuye hahandi gusenga isengerayo ati habaye ko ntumvise amakuru ko amakuru avuga ukuntu ngo pasiteri wacu ngo bagize ukuntu pasiteri muri Bibiliya ko wazinguriye Bibiliya kuva ku rupapuro rwa mbere gushika kwa munye warigeze ubona izina rya pasiteri ryanditse muri Bibiliya? Nta nari mwagetse ry'umukiza Yesu Kristo n'abanejeje. Uriko uravyumva bisigura ngo twese turi mu rugamba twese turi mu ntambara turasana n'umwasi kandi rimwe na rimwe hari igihe turusha imbaraga hari igihe turusha imbaraga kandi ijambo ry'Imana riravuga kugwa si kibazo ahubwo guherayo. Rero iyo umuntu rero agoye mu caha ikintu cari gikwiye gukorwa no kumwegera ukamuhumuriza ubwa mbere kuko iyo ivyawe vyamenyekanye mine de rien maramara sirtu harabo mwagendanye hari wari mu gikorwa runaka nta mukagwa muri izo ntege nke habakeneye abantu bakubundikiye bakakubwira ati birashika kandi humura kugwa birashika ariko guheraya nice kibi mukamwamira ivyama mukamuba hagufi mukamutera intege mugabo igihe umurekuye Satani acavuga ati noneho murakoze kumufasha kumwimbira ariko igihe aronse abantu bamwegera bakamwereka ko ari bisanzwe bakamuhagurutsa arasubira agahagarara. Jewe hariho example nigeze kuvuga nga kuri Ihorikanani n'ubureka ndayisubiremo yari umukozi w'Imana w'umushinwa uwo mushinwa yaravuze ubutumwa ngo amara iminsi 70 atajya Imana iri kwiramutegurira igikorwa gikomeye hanyuma ngo serire yarafungiwemo abantu bose bajaye bose yarabakirijaga yarabatuje biba serire y'igitangaza hanyuma ngo hariho uwundi mu prison yari yarisha abantu baramaze abantu iwabo baramwirukanye hano hose baramufunze kenshi bamufata agomba kwiyahura hama baravuga bati ibyo ari byo byose reka tumushire ujya mu prison akimushikana icyo bamubwiye ati uramucunga ku buryo atiyahura kandi hatagira umuntu agirira nabi kuko abo yabona bose yarabasimbira akabajya amatwi naho bamumenota yari yiseka akagiriye ngo ibintu ubwo ashitse bamwakirana ubugwaneza bamwakirana umutima mwiza baramumva bamwereka urukundo hama aravuga ati jewe ndashaka kuronka umuntu amvugisha neza ndashobora kuronka umuntu ambona ko ndi umuntu ati je narinzi ko ndi igikoko gikwiye gupfa urumva hewe baramwigisha ijambo ry'Imana baramukunda baramugaburira baramufasha baramubwira ubutumwa arakizwa arahinduka nukuri yego arahinduka umunsi ngo baja kumupanda ngo yagenda ahamagara nk'ukuntu uvuga ngo Gigi tuzosubira guhurira mu ijuru ahamagara izina rya wa mupasiteri ko muravyumva abantu b'Imana nta muntu numwe n'igikoko Gigi je murabona amadocumentaire ngaho ibikoko intare
ukabona ikundana n'umuntu ikibuka ko yamugiriye neza ikaza ikamuhobera bagakundana. Urumva igikoko kijyana none umuntu we ari mu ishusho ry'Imana, ari mu ishusho rya mugenzi we, umweretse urukundo reka kugwakira gute? Kenshi n'abantu barobera swat baba barakomeretse, baba bafise manque quelque part. Iyo rero kumwirukana ahubwo ubufashije satani, ubufashije satani kumwica. Ariko igihe umugaruranye urukundo, igihe umweretse ko ibintu ari bisanzwe byarashitse mugabo birashoboka ko abivamo, ni terapi ikomeye, arasubira agahaguruka. Rero nk'abana b'Imana n'ukuri twirinde nk'ubu uravye ngaha aye muri Yohana igice ca 4 dusome kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 30 25 gushika ku murongo wa 30. Nyamugore aramubwira ati ndazi kuri Mesiya azoza yitwa Kristo, uwo ahazozira niwe azoduserurira byose. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene turiko turavugana. Buno abigishwa biwe barashika batangazwa nuko avugana n'umugore. Uriko uravyumva? N'abigishwa biwe ngo baratangara babonye ariko avugana ngo n'umugore. Ngo ariko nta wavuze ati urondera iki canke ngo amuganirize muganira nawe iki. Maze uno mugore asiga umubindi wiwe aho nyene asubira mu gisagara abwira abantu ati nimuze muraba umuntu ambwiye ibyo nakoze byose namba ari we Kristo. Bava mu gisagara ngo bamusange yari. Urumva uyu mugore yari ruhebwa, yari yaraciriwe ivomo, nta numwe yamubona, nawe nyene ubwiwe yaratinya abantu, yarabatinya kubera ibyaha. Abantu bari mu byaha batinya abantu. Rero wowe utagize panga umwegere ntashobora kukubahuka kuko aba yikiripabiliza, sivyo? Yesu rero amenya amakuru ngo abwira abigisha bati nimugende mu gisagara kurondera ibyo kurya jensigaye kuriririba, ko yarazi ko uyu mugore agira hazi, ko yaza kuvoma abandi bose bahejeje. Agishika atangura kumuganiriza ati mpa ku mazi, ati gute umuyuda asaba umusamariya amazi, ati umenye uwo ndiwe wari kubumpaye. Atangura kuzana ikiganiro, ati amazi noguha uzosubira kukunyoterwa uze kuvoma kuri ririba. Umugore yumva abaye interesse, ati none ati batane kivomesho ufise uyakura he? Ati wepa kumpa gusa. Umugore ati sawa. Ati mugabo rero ndashaka kuyahana umugabo wawe, tugenda umuzane. Tega nta mugabo ufise, atavuze ukuri, uvugishije ukuri. Urumva Yesu akeneye ukuri kuva mu mitima yacu. Amubwira ati uvuze ukuri, ati ufise abagabo 5 uwo muri kumwe si uwawe. Urumva wa mugore avuga ati ni gitangaza. Aho ngomba kugera sinshaka kuvuga inkuru yose murayizi, ngomba kuvuga aha. Urumva abigishwa batangara ngene Yesu ariko avugana n'umugore kandi uwo mugore yarazwe hari maraya. Ati wa muntu yatubwira ngo tuje mu gisagara ari byo yasigayemo. Mugabo atinya kubimubaza. Muga Yesu yari ku gikorwa, yariko aravuga ati umutima w'uyu mugore no ugarura gute, no mukura muri ibi byago gute. Urumva umutwaro w'umwami, ariko twego umutwaro abana b'Imana dufise no kwigiza y'abantu, no gucira imanza abantu. Naka yaraguye, naka ntakwiye gukora iki, naka ntakwiye kugira gute. Wewe ubivugurinde, wewe usutumeze gute, ko nawe hari izindi ntege zikwinyegejemo. We nuko zagaragaye, ariko naho zagaragaye ni umusoda komerekeye ku rugamba. Turamuvyura, turamufata amaboko, turamubwira ngo komera, turamubwira ngo garuka. Umwami aracagufitiye umugambi mwiza, umwami aracagufitiye urukundo. Uyu mugore Yesu aramuganiriza yumva atega ni jewe Mesiya. Ati nivyo kuko n'ibyanje byose urabimenya. Ngo yaciye asiga ikibinda, aja muri ya communauté yahora atinya guhurira n'abagore 3 kwiriba. Aja muri ya communauté yatwara abagabo, aja muri ya communauté bamwanka, ntiyagira ubwoba, aravuga ati amakuru sinoyigumizamo ifoko n'abandi bamenye. Ntiyahindutse umuvuga butumwa umunsi umwe kubera bamweretse urukundo. Bantu b'Imana, urukundo niyo ngabi ruti izindi zose. Niba mwijuru kandi izojayo uko data n'urukundo. Urukundo rero rigo ruzoja mwijuru. Rero bantu b'Imana twirinde guca imanza, twirinde ahubwo dukora ikintu cyose cyotuma
umuntu yaguye avyuka kugwa birasanzwe guherayo n'ivyo bibi. Wa mugore bafata asambana Yesu yavuze gute? ntigeze amucira urubanza. Urubanza yamuciriye yavuze ati umuntu azi atego yacumuye koko nivyo pe kandi n'amategeko avuga ko bamutera amabuye atari ku muntu ushaka ko ari mu bantu no utagira icana kimwe utaracumura ni wa mubanzi ibuye. None we sha ucira urubanza mugenzawe we nta vyaho ufise we ntaho bikunanirira quelque part. None we uruca nkande uruca nkande ntabwo musengere ntabwo mufata amaboko niba ufise nico wokora ugikore kugira vyuke. Yesu acaravuga ati ati ba bantu bagucira imanza bari ngo baciye biyonjorora bose ngo caravuga ati ba bantu bagucira urubanza bari ntanumwe ntawe mbona hajya yararindiriye ibuye mu gutwi yunamutse yasanze atanumwe. Yesu ati genda rero ntusubire gucumura ati nanje ko atarubanza baguciriye nanje ntago ndaguciriye. Ngo uyu mutima w'umwami ngo umutima dushaka ko twese ko tubabarira abandi kandi twitwararika intege nke z'abandi tukazisengera. Hariho akaririmbo kavuga ngo mwijuru imbere y'Imana fise umunambubwira n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Umva mwijuru imbere y'Imana ngo hari umuherezi mukuru yama mvugira buri munsi kandi yitwa Rukundo buri gihe ngo yambonye ku bubi. Oh my God. Mu bisanzwe nyene ku bantu bariko baradukurikirana murumva neza yuko mu bisanzwe urukundo rurakora ibintu byinshi. Urukundo rurazamura umuntu kandi ngo ingabire isumba izindi zose n'urukundo. Murumva rero neza na cane ku bantu basanzwe arabitwa abavyeyi b'abantu abantu mwahawe ibanga ryo kurongora intama. Nukuri turabubaha kandi turazi yuko mwarahamagawe ariko iki kintu mugikorereko kuko ngo nta kintu kizira ubusa. Jewe amahawuri ndazi yakoze ikiganiro haba hari ndazi naho kiraba batatu mugabo ndazi ko muri abo batatu nyene haba hari ahubwo kiriko kirabwira. So rero mwumve ngo urukundo rurashobora gufasha umuntu kumukura mu byaha nkuko Yesu yabikoze kandi nimba ijambo ryiwe rivuga ngo tugere ikirenge mu ca Yesu nuko twigana Imana mu byo dukora mu byo tuvuga twigana Imana nuko bene data rero murumva yuko urukundo nico kintu cambere. Urukundo nico kintu cambere. Mama Haure akabazo gasa nakanyuma no kubaza ni mbega ku mukuru uwo muntu canke kuwabikoze canke kuwabikorewe niyihe ngaruka iri mu kutereka urukundo uwo muntu yasubiye inyuma. Iyo atarukundo umweretse arabivamo kandi aba mubi kandi akagenda avuga nabi igikorwa c'Imana n'abantu b'Imana kavuga ngo abakizwa abakozi Imana irya shengero ndana ngo agenda havuga nabi kandi bigatuma n'izina ry'Imana ritukwa. Ariko igihe tumugaruje urukundo aragaruka akavuga ati hajya ahantu nahaboneye Imana nahaboneye abavyeyi nahaboneye inshuti. Ariko igihe yidoga urumva ni bibi. Yidoga biratukisha umurimo w'Imana bigatuma n'abandi badashobora kwinjira. Ariko iyo umuntu agenda avuga neza umurimo w'Imana agenda avuga neza abakozi b'Imana n'ivy'igiciro kinini n'izina ry'Imana yacu rirashima. Ego dusa n'abarangitse ikiganiro mu Mahaure niwe ufise niwe wagize iciyumviro kumbure niwe utekeye ikintu kinini ushobora guhanura ariko aradukurikirana kumbure uno munsi bakamenya ukundi kuntu bashobora kubikora ariko na cane bagakorera ku rukundo urashobora kubahanura. Ego urakoze bantu b'Imana nkuko natanguye mvuga turi abasirikare wa Kristo turi ku rugamba kandi abo tugwana saba inyama n'amaraso ni imyuka mibi n'abakuru
n'abami bo mu kirere bakora ibibi kandi bafise amastrategie menshi, cyane cyane iyo ari nk'umuntu ari mu gikorwa hari ibintu yakoze byakoze ku mitima y'abantu, iyo ni cible ikomeye, ni cible ikomeye ko aravuga ati ujya ninamugwisha ngwisha ibihumbi biri inyuma yiwe, ariko uravyumva rero bisigura ngo mukabona hari umuntu umukozi w'Imana yakoreshejwe ibintu bikomeye arashwe, ni ukuri kw'Imana dukwiye kumwegera uko n'umukristo asanzwe. Urumva mu Kristo asanzwe nivyo ngabo nk'umuntu public, umuntu ari hejuru yakoze ibintu bikomeye, urumva reka kwita kuri ico kintu wumvise ngo yakoze, ahubwo ni wite ku mitima yoba yaragaruye ibikorwa vyiza yoba yarakoze, ivyo byose yarakoze kandi Satani aronse ngene amwihora aramuhushura hajya Satani n'umustrategie iyo abonye habaye kabreshe na gatoyi aca agakorera kakakserera akazana ibintu bikayangana imbere yawe, akazana ibintu nawe rero iyo wamaze kugurura kugara biragoye, kugara biragoye rero yamaze kugurura ahubwo no gutabara kugira ngo turabe ko iyo miryango yugurutse ku buzima bwe yo kugagwa, ariko natwe ntidufashe Satani kugurura cyane, kuko iyo abonye abantu yagiriye neza batamwumva bariko baramukorera kibi bagiriye ikavuga ati finalement agacika intege. Nuko reka ndagushimire mama Haure kuri ico kiganiro, kumbure abariko baradukurikirana sinkekeranya yuko bagize ico bakuramo cabafashije. Nongere nshimire n'abakunzi bacu ba Holy Talent TV badahengeshanya kudukurikirana kandi batwereka yuko tudatamba twirorera. Nuko imbere yo kurangiza reka nsenge hama turangiza ikiganiro cacu. Data wero uri mwijuru uvyagiye ahahambaye, turagushimiye kubwa kino kiganiro, turagishimiye kubwino TV washizeho kugira ngo dukore ivyo uwashize muri twebwe. Mana turagushimiye kubw'ikino kiganiro mwami caje, nticaje kuri gusa ariko ahubwo hariho abo caje gufasha. None Mana turakweretse aba bantu nyene gishaka gufasha, Mana ubikorere ko mwami nk'Imana bashobore gutahura no kumva ingene bari bubikore, bintu tubikore mu rukundo kugira ngo dushobore kugarura imitima iriko irasubira inyuma, tubereke urukundo nkuko Kristo yatweretse urukundo. Nuko mwami ndagushimiye nibizoba ahakurikira mu izina rya Yesu Kristo, amen.